Baramukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi, turabaramukije amahoro y'Imana. Uyu munsi tuza gushimikira ku nyigisho ijanye n'umunsi mukuru w'ubutatu Bweranda, Data, Mwana na Mutima Mweranda. Umunsi mukuru w'ubutatu Bweranda uri mu minsi mikuru twama duhimbaza muri Ecclesia buri mwaka, twigina Mana Data, Mana Mwana, Mana Mutima Mweranda, ba batatu badatana mu ndagano Imana imwe rudende rwadege. Mu guhimbaza rero umunsi mukuru w'ubutatu Bweranda, Data, Mwana na Mutima Mweranda, nogira nti turashitse nyagushika ku gasozi karekare ku kwemera kwacu, aho rimwe nteranije rimwe bitampa gatatu, bingumiriza rya rimwe ukamengo ntaco nungutse kandi inyungu iraho nyene. Mu guhimbaza rero uwo munsi mukuru w'ubutatu Bweranda, ico kinyegezwa c'ubutatu Bweranda, Data, Mwana na Mutima Mweranda, turaheza tugakenguruka iyo Mana bumwe, iyo Mana butatu Bweranda. Ego cane ikinyegezwa c'ubutatu Bweranda ni kinyegezwa koko, mugabo tugira Imana kuko Yesu Kristo yarahadutoye. Icobaye ikinyegezwa arakitunegurira, ariko biguma bitugumirira kuko n'ubwenge bw'Imana butegerezwa kunyengetera ubwenge muntu kugira ngo atahure. Ico nogira nti ni kibazo kiguma kitugora nkuko kigora abigisha. Nibuka mu ishuri ingene twabaza ikibazo ukabona ingene tugoye umwigisha wacu. Birumvikana yuko mu bwenge bwacu bw'abiyisi tufashe rimwe tugateranya rimwe biduha bitatu, mugabo mu butatu Bweranda Mana imwe biduha imwe. Ingene Imana imwe rudende rwadege kandi dusa n'abemeza zitatu: Mana Data, Mana Mwana na Mana Mutima Mweranda. Ivyo ari byo byose rero ubutatu Bweranda nibwo Mana Yesu Kristo yatwigishije, nibwo Mana umwanditsi Blaise Pascal yatangarijwe mw'ijoro rya 23 ukwezi kwa Munyonyo 1654, aho ijwi ry'ubuhoraho ryamuzako, aho yamye mu gihugu ca muntu urinde nkuko abivuga, riramubwira iryo jwi riti: ndi Imana ya Ibrahimu, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaac. Sindi Imana y'abanyabwenge, sindi Imana y'abahinga. Iyo Mana niyo Yesu Kristo yadusavye kubatirizwamo ngo twinjire icese mu muryango wayo no mu bumwe bwayo. Amajambo murayibuka muri Matayo ikigabane ca 28 kuva ku karongo ka 16 gushika kuri 20, aho Yesu yagize ati: naronse ubukuru bwose ku isi no mwijuru. Gende mwigisha abantu bose, mubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Twabatijwe rero ku izina ry'ubutatu Bweranda, twabatijwe ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda, nkuko Matayo Mweranda abivuga muri ico kigabane ca 28 ku karongo ka 19. None nka Paulo Mweranda natwe turamukanye tugira tuti: muragahorana inema y'umukama wacu Yesu Kristo, urukundo rwa Data n'ingabirano ya Mutima Mweranda, Imana imwe. Imbere yaho rero umukristo yaronse batisimu aba yishuye vya bibazo bitatu vyerekeye ukwemera Data na Mwana na Mutima Mweranda, kukaba nkako umweranda Césaire Wiyarle niwe agira ati: ukwemera kw'abakristo kose kushingiye ku butatu Bweranda. Abakristo rero nkuko nariko ndabivuga turabatizwa ku izina ry'Imana imwe, Data, Mwana na Mutima Mweranda. Rero si ku mazina ya Data na Mwana na Mutima, ni ku izina ryabo Imana imwe n'ahari batatu: Data mushobora byose na Mwana wiwe w'ikinege umukiza n'umucunguzi wacu, na Mutima Mweranda umuhoza
ubutatu bweranda rwose bugize Imana imwe. Nibanga rikuru ry'ukwemera kwacu rero no mu buzima nyene bw'abakristo tutunzwe n'uwo muryango w'ijuru wadukunze ugahereza ko ukatwimenyesha ko ari Data, Mwana na Mutima. Imana ni Imana muryango, Imana imwe, Data, Mwana na Mutima mweranda, atari mu bumwe bw'irebanga. Imana ni Imana muryango. Erega iranguka ry'urukiza rwacu niyo nzira y'uburyo bwose Imana imwe rudende rwa dege y'ukuri yaciyemwo kandi yakoresheje Data, Mwana na Mutima mweranda. Iyo Mana imwe iratwishuka, iratwimenyesha, iriyuzuriza natwe kandi ikaza kutunywanisha hagati yacu abantu n'abandi. Ibyo ari byo byose ubutatu bweranda nk'uko nariko ndabivuga ni kinyegezwa, ariko tugira Imana kuko Yesu Kristo yaratuburiye araheza aratunegurira ico kinyegezwa c'ubutatu bweranda, aratubwira Imana ingene imeze. Ubwo butatu bweranda rero turi muri bwo, twarabwinjiyemwo, turi mu muryango wabwo. Abavuze ngo twataye Imana yacu tuja gutabirira iy'abazungu bararyumako, kuko iyo Mana yacu ariyo Mana yabo. Iyo Mana muryango butatu bweranda, Data, Mwana na Mutima mweranda, iyo Mana butatu bweranda nabo nyene barayakiriye uko, kuko bayishuriwe na Yesu Kristo. Kubwo ubwenge rero nyamutwe bwacu yuko hari Imana yaremye byose, ibiboneka n'ibitaboneka. Iyo Mana ni Imana rugaba byose, igaba ikaganza byose. Ivyo bategera kuri iyo Mana nivyo natwe dutegera. Na kare ngo igitabo ca mbere Imana yanditse ngo kirange n'ubwuzure nivyo yaremye nyene yonyene. Aho niho abarundi bahereye bakatazira Imana amazina, ngo Imana ni Sebibondo, ngo Imana irakiza, Imana ni Rurema, Imana ni Rugaba n'ayandi mazina. Hariho abaheze mu gahinga nyene ico bita amashamba y'Imana, les forêts sacrées, le bois sacré, mu bihugu bitari bike vya Afrika, ico bita inzozi z'Imana. Muraza abahindi ico bita ibitabo vy'Imana canke urutare rwayo. Murabaza abarundi babizi, bafukama bagasenga ngo iyo Mana bayironke. Ubwenge nyamutwe bwacu rero bakundwa b'Imana ntibushobora kumenyesha Imana y'ukuri, kuko iyo Mana y'ukuri twayimenyeshejwe na Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo yatubwiye ingene iyo Mana imeze. Ico bayikinyegezwa rero turaheza turakimenyeshwa na Yesu Kristo, wagira ati tawe Mukama w'ijuru n'isi, ndagushemeza kuko wahishije ibyo bintu abanyabwenge, ukabihisha n'abahinga, ukabimenyesha nyabuna ibitazi. Tubisanga mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane c'11 akarongo ka 25. Uko turasangira ibi vyiza by'ubutatu bweranda, Imana Data, Mwana na Mutima mweranda, Mana imwe. Ubwo bumwe rero bweranda bava mumbaza muti none gapatiri bugenze gute, bumeze gute? Nabivuze n'ubu ndabisubiyemwo. Ubwo bumwe bweranda bugenze gute, bumeze gute? Ni ca kinyegezwa c'Imana nyene. Kanatsinda abahinga mu vy'Imana nibo batubwira ko ico kinyegeza c'ubutatu bweranda turaheza tukacakira mu kwemera. Kwemera niko guheza kukabishingiro n'ishimikiro ryo kwakira ivyo vyiza vy'Imana Data, Mwana na Mutima mweranda. Ari abahinga rero muri Ecclesia bagiye bararondera gutahura ico kinyegezwa c'ubutatu bweranda. Sino bavuga bose ngo ndabadondagure ndabashobore, ariko mu nkundire ngaruke cane ku mweranda
mweranda yitwa Gusitino mweranda yari umwepiskopi. Gusitino mweranda niwe yarondeye gutahura ico kinyegezo c'ubutatu bweranda, afata inzira yo ku kiyaga kugira ngo ubwenge butembere neza. Araheza uyo Gusitino mweranda rero amaze gufata iyo nzira yo kuja ku kiyaga, agenda ariyumvira, azirikana, arondera gutahura ingene Data, Mwana na Mutima bagize umwe, ingene Imana Data, Mwana na Mutima ari Imana imwe. Niyo rero muri uko gufata iyo nzira y'ikiyaga yahavuye aragenda, amaze iminsi tari mike yiyumvira ingene yosigurira abantu ikinyegezwa c'ubutatu bweranda. Mu nyuma biraheza bimuta kuwa amazi, niyo yagenda fasha iyo nzira yo ku kiyaga, aratembera ku musenyi yibaza ico kinyegezwa c'ubutatu bweranda. Agize atya azabona umwana yimvye akanogo ku nkengera y'ico kiyaga. Uwo mwana rero agafata akayiko avoma mu ruzi, amazi asuka muri ka kanogo yimvye, agenda yiruka asubira, agenda yiruka asubira, icuya kirabira. Wa wacu Gusitino mweranda yamubonye nk'ejo, aramwegera ati wamwa uri gukora iki? Ati nakwitegereje ndabona ingene uri kuriruka n'icuya wabize, ugenda uyora amazi usuka muri ako kanogo, none ugomba gushika kuki? Wa mwana ati uzi n'amakuru? Ati ngomba kuzuza aka kanogo, urabona aka kanogo, ngomba iki kiyaga cyose ndakimarire muri aka kanogo. Gusitino mweranda caratwenga ati mwana ntawo kugayira, uracari muto. Ati ivyo uriko uriyumvira ntibishoboka, iki kiyaga cyose ntushobora kugisuka muri aka kanogo ngo bishoboke, naho boguha imyaka 100. Gusitino ati naho woraramwo umwana nukuri ntavyo woshobora. Wa mwana aramuraba aramwitegereza ati na wewe ivyo wiyumvira ntavyo uzoshobora, ushaka kumenya kushira mu bwenge muri ako gatwe kawe gatoyi ubutatu bweranda mu mutwe wawe, wowe ushaka gukoresha ubwenge bwawe uheze ukwize ikinyegezwa c'ubutatu bweranda mu bwenge bwawe, nawe ntavyo ushobora. Bavuga yuko uwo mwana yari umumarayika, kuko mbere yaciye anyika Gusitino mweranda aratahura ko ari umumarayika yamubonekeye, acarafukama acarategera ko ikinyegezo c'ubutatu bweranda tudashobora kugitahura mu bwenge bwacu, ariko dushobora kugitahura tubishobojwe na Mutima w'Imana, tubishuriwe na Yesu Kristo, mbere ivyo byose tukabishobozwa no kwemera ca kinyegezo c'Imana. Rero turaheza tukagitahura. Niyo rero Gusitino mweranda yahavuye agira ati Mukama twaravuye iwawe, none tuzoruhira gusubira iwawe, kandi umutima wacu ugumurebangana igihe cyose tutaragushikira. Mukama twavuye iwawe, uburuhiro tuzosubira iwawe, kandi umutima wacu uguma urebangana igihe tutaragushikira. Mu Gifaransa niyo bagira ati tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est inquiet sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Uwo ni Gusitino mweranda, kandi aho harimo inyigisho ikomeye. Ikinyegezo rero c'ubutatu bweranda Imana imwe kiri mu bisiga ubwenge bikuru bikuru abakristo twese twemera muri Eklezia, kumwe no kwigira umuntu kwa Yezu be n'icungurwa ryacu. Nico kinyegezwa gisanga gisaganya ukwemera kwacu kose, kitumenyesha amamo n'amamuko, kikatumenyesha n'amaherezo y'abantu bose n'ibintu byose. Twamuka rero mu butatu bweranda, twamuka kuri Data, Mwana na Mutima mweranda, twamuka mu butatu bweranda, kandi tuzosubira muri uwo muryango nyene w'ubutatu bweranda mwijuru. Ariko rero bavukanyi bakundwa b'Imana, ntidushobora gushika ku kinyegezo c'ubutatu bweranda tudashimikiye kuri uko kwigira umuntu kwa Yesu Kristo Umwana w'Imana, no kwicungurwa ryacu yaranguye mu bubasha bwa Mutima mweranda, abitumwe no kurangura ishaka rya Mana se Data mushobora byose. Erega ivyo byose twemera ku Mana twarabihishuriwe na Mwana wiwe Yesu Kristo ku bwa Mutima. Mu bantu b'imihingo yose yo kwisi baremera ko Imana ariyo soko rya byose na bose. Imana ni mutagengwa, Imana ni mutananirwa, umuntu ntashobora kuyitahura
atemeye guca bugufi, atemeye gupfukama ngo iyo nyene iheze imwihishuke. Nico gituma Imana iyo nyene ubwayo yivugiye igashitsa urugendo rutujana iwayo mwijuru, ikaduhishurira akabanga k'ubwami bw'ijuru mu banditsi beranda, mu bitabo vyeranda, haba mu bwuzure bwa kera ariyo nsezerano rya mbere canke mu isezerano rya rishasha. Aho hose Imana igaheza yonyene ikatwereka ko ari Imana iruta vyose, ari Imana iruta ingabo, ari Imana iruta byose na bose, kandi ko yonyene iheza ikatwihishuka mu mwana wayo Yezu Kristu. Ukwizigira kwacu rero bavukanyi n'akanyamuneza kacu ngivyo twama tubivoma kuri iryo soko ry'ubutatu bweranda, Mana imwe. Mutima mweranda rero niwe aheza akadufasha, akatuboneshereza muri urugendo turimwo tugenda tugana Imana butatu bweranda. Mutima mweranda aratumurikira, tugaheza tukagera aho dushikira iyo Mana, kuko Imana ni Imana butatu bweranda muryango. Imana yakunze abantu gushika itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwemeye ntapfe, aronkeriho ubuzima kandi ubuzima budahera. Mutima mweranda rero numwigisha w'imitima yacu, numurezi atuyobora akaturongora, azoshirwa adushikanye aho dutegera ubwo butatu bweranda, aho dutegera Imana Data, Mwana na Mutima nyene. Erega ni muri Mutima mweranda nyene tuzokumva uwo mwuzurira w'Imana, w'ubunengesere bw'Imana imwe rudende rwadege. Muri Mutima mweranda nyene gabakunzi turashobora kwegera Imana, tukifatanya na Kristu wayo Imana, tukayisenga, mbere tukubahuka kuyita Abba, dawe, umuvyeyi. Imana yaratwimenyesheje, iratumenyesha ubuninahazwa bwayo, turaheza turasangira nayo. Ivyo biraheza bikaduha rero ukwizera no kuyizigira kwinshi. Nitwakoretse uko nyene ngo vyaje giturumbuka bidukorokerako, ariko ico kinyegezwa twagihishuriwe nk'uko nabivuze na Yezu Kristu. Araheza atwereka urukundo Data, Mwana na Mutima bagize umwe. Bavukanyi dusangiye ukwemera iyo Mana niyo soko ry'ubwiza bwose, niyo kigongwe kidakama. Iyo Mana niyo rukundo rwose. Amajambo y'abantu turiyonjorora kuri urwo rukundo rw'Imana, ariko turakeneye vy'ukuri kugaruka ku Mana. Paulo mweranda niwe agira ati, ubutigu bumaze kugera, Imana yarizigiye yonyene ubwayo mu bantu, irabigisha, iraheza irabiyereka mu mwana wayo Yezu Kristu. We jambo yigize umuntu akaza kubana natwe, twaramubonye kandi ari kumwe natwe. Jambo w'Imana ari we Kristu yaraje ku isi ngo afatanye abantu amayira yaha ku isi. Dusabe rero Mukama ngo mu guhimbaza ikinyegezwa c'ubutatu bweranda tuhakure inyigisho idufasha gukomera mu kwemera no kugendera muri uko kwizigira. Bavukanyi dusangiye ukwemera turashobora kwibaza tuti none inyigisho twokuramwo mu guhimbaza umunsi mukuru w'ubutatu bweranda niyihe? Twakuramwo inyigisho nyinshi, ariko mu nkundire nshimikire kuri iyi nyigisho ikomeye. Twahakura gukunda ubumwe mu budasa bwacu. Imana yacu twabibonye ni Imana y'imigenderanire, ni Imana Data, Mwana na Mutima mweranda. Nabivuze n'ubu ndabisubiyemwo, si mu bumwe bw'irebanga, oya, si mu bumwe bwikubiranije, aho umupersona wese agengwa no kwirondera akaganzwa no kwibabara. Ni mu bumwe bwugurutse ngo busangire n'abandi kamere imwe y'ukwiheberanira. Birumvikana ko muri iyo ngendo bose uko bakabaye Data, Mwana na Mutima babikora ku budasa bwabo
bumwe nyene natwe byatugora kwakira nk'itunga ridashumbushwa. Aho niho twokena icigwa cane. Mbega none twaravumwe muri iki gihugu turavye ivyo twagiye turacamo muri iki gihugu cacu, igihugu ciza Imana yari yaduhaye, turaheza tukibaza ibibazo, turaheza tukibaza niyaba Imana yaratwubakiye iki gihugu ikadutumirira kwinjira muri iyo ngendo yayo y'ubumwe. Erega natwe dutumiriwe kubana nk'abavukanyi, dutumiriwe kubana mu bumwe, kandi tugaheza tugafashanya, biraheza bikadufasha. None bavukanyi, dusangiye ukwemera, inyigisho nyamukuru nogira ni twoyishimikiza aho nyene ku gukunda ubumwe, atari mu majambo, ariko tukabigaragaza mu bikorwa, tukabigaragaza mu gufashanya. Ninahazwa Mana Data, Mana Mwana, Mana Mutima Bweranda, Butatu Bweranda, Imana imwe. Twohakura gukunda ubumwe mu budasa bwacu. Niyaba Imana yubakiye kuri ubwo bumwe mu ngendo yayo y'ukubaho, kuko ari ukuturonderera ubuzima, natwe abarundi tubwirizwa kuyigana mu nyota yacu y'abama barondera ubumwe. Erega umuzi w'ubuntu n'uyu kwakira ubumwe buhagatiwe n'ubudasa bwinshi. Umurundi si umukongomani, umukongomani si umunyarwanda, umunyarwanda si umunyamerika, umunyamerika si umubirigi, umubirigi si umutanzaniya. Mugabo bose basangiye iki? Basangiye kuba wa muntu umwe Imana yashimye kurema mu gashusho kayo. Nico gituma ntibibereye ko abantu tuba kuri iyi si turyana. Oya, ivyo birababaza Imana. Erega umutwa ujya bavuga ngo n'umurundi, ego n'umurundi, umutwa kandi si umuhutu, umuhutu si umututsi, umututsi si umuganwa. Mugabo bose uko bakabaye basangiye kuba wa murundi umwe Imana yashima kurema, nk'uko nabivuze no kugwiza. Ntibibereye rero ko abantu tubaho kuri iyi si tujyana, ariko tukiye kubana muri urwo rukundo, dutangarira kandi twishimikiza ubwo bumwe bwa batatu, Data, Mwana na Mutima Bweranda. None rero dusaba Umukama kugira ngo aduhe kumva ko nk'uko Paulo Bweranda abivuga, niwe agira ati hariho umubiri umwe n'umutima umwe. Nico gituma Ecclesia ari imwe, imiryango y'Imana atari myinshi. Ubumwe bwa Ecclesia tubukesha ubumwe bw'ubutatu Bweranda, Imana imwe. Hariho umubiri umwe n'umutima umwe, hariho umukama umwe, kwemera kumwe n'ibatisimu imwe. Ari Imana imwe, ariyo se wa bose, isumba bose, igenza bose, kandi iri muri bose. Ni muri rya baruwa Paulo Bweranda yandikiye Abanyefezi, ikigabane ca 4 akarongo ka 4 gushika ku ka 6. Ko twitana rero bene Data, bene Mana, tuvyitana hageze. Tufise umuvyeyi umwe, umukiza umwe, umurongozi, akaba n'umwigisha umwe w'Ecclesia imwe.